Hari abantu winjira mu buzima bwabo ugasanga batanguye kugukunda buhoro buhoro, ntaco wabasavye, ntaco wabategetse, ntaco wakoze ngo ubahatire kugukunda, ariko uko iminsi igenda ugatangura kubona ko bakwitaho, bakwibuka, bashaka kuvugana nawe, kandi iyo utabonetse bakahangayika. None niki gituma umuntu agukunda atabitegetse? Ni ubwiza gusa? Ni amafaranga? Ni uko umuha ibintu? Canke hari iyindi mico umuntu ashobora kugira igatuma umutima w'uwundi muntu umwegamira? Muri iki kiganiro ca Kivora Media tugiye kuraba ibintu 10 bishobora gutuma umuntu agukunda atabitegetse. Kandi icy'ingenzi ni iki? Ntitugiye kuvuga gusa ku ibintu bituma umuntu agukunda mu rukundo rw'abahungu n'abakobwa. Turavuga n'ibintu bituma abantu muri rusange bagukunda, bakubaha, kandi bakumva ko kuba hafi yawe bibaryohera. Kuko hari itandukaniro hagati yo guhatira umuntu kugukunda no gutuma umuntu yisanga yagukunze kubera ko witwara. Urashobora kugira amafaranga menshi, imodoka nziza, inzu nziza, impuzu nziza, canke kuba umuntu azwi cyane, ariko ibyo byose ntibisobanura ko abantu bazagukunda by'ukuri. Hari umuntu ashobora kutagira byinshi ariko abantu bakamukunda cyane. Kubera iki? Niho tugiye guhera. Icya mbere, uko wubahiriza abandi. Umuntu akunda umuntu atuma yumva afise agaciro. Iyo uganira n'umuntu ntumupfukamemo, ntumutesha agaciro, ntumwereka ko uri hejuru yiwe, umutima wiwe uratangura kukwegera. Hari abantu babiri, umwe iyo uganiriye nawe ahora ashaka kwerekana ko azi byinshi kukurusha, uwundi akakumviriza, akaguha umwanya wo kuvuga kandi akubaha ibyiyumviro byawe. Ninde ashobora kumva ushaka gusubira kuvugana nawe? Akenshi ni uwa kabiri. Kuba umuntu mwiza si ukuvuga byinshi, ni ukumenya uguha agaciro uri imbere yawe. Icya kabiri, kumenya kumviriza. Abantu benshi barashaka kuvuga, ariko bake nibo bazi kumviriza. Iyo umuntu akubwiriye ikibazo cyiwe ntihacyahakenerwa ko umuha inyishu ako kanya. Rimwe na rimwe aba ashaka gusa umuntu amwumviriza. Iyo umwumvirije neza, umutima wiwe urashobora kuvuga uti uyu muntu aranyumva. Kandi umuntu iyo yumva ko umwumva biroroshe ko agukunda. Ariko kumviriza ntibisobanura kwemeranya na byose. Bisobanura kumuha umwanya wo kuvuga no kumenya icyo ariko arumva. Icya gatatu, kugira umunezero n'umutima mwiza. Hari abantu iyo binjiye ahantu atmosphere irahinduka. Baratwenga, baramwenyura, baratera abandi akanyamuneza. Nta muntu akunda umuntu ahora atanga negativite gusa. Ntibisobanura ko utegerezwa kwama utwenga buri kanya, ariko kugira energy nziza bituma abantu bumva bashaka kuba hafi yawe. Iyo umuntu ari kumwe nawe akumva amahoro, akumva ko ashobora kuba we ubwiwe, iyo ni advantage ikomeye cyane. Icya kane, kuba umuntu w'ukuri. Ntugerageze kuba umuntu utari we kugira ngo ukundwe, kuko umuntu ashobora kugukunda kubera persona waremye, ariko umunsi amenye uwo uri we by'ukuri ibintu bigahinduka. Kuba authentique bisobanura kuba uwo uri we, ariko ugaharanira kuba version nziza yawe. Ntukabe mwiza
imbere y'umuntu ngo umaze kugera imuhira uce uhinduka uwundi. Abantu bakunda consistency. Icya gatanu, kugira ijambo niwaba wavuze uti nzobikora, uragerageze ubikore. Niwaba wavuze uti nzogaruka, garuka. Iyo umuntu amenye ko ijambo ryawe rifise agaciro, atangura kukwizera. Kandi trust ni ikintu mu bintu bikomeye bituma umuntu akwegamira. Umuntu ashobora kuba mwiza cyane ariko atizewe. Uwundi ashobora kuba asanzwe ariko ijambo ryiwe rikagira agaciro. Uwo wa kabiri niwe abantu benshi bashaka mu buzima bwabo. Icya gatandatu, kutagira inyota yo kwishimikiza. Hari umuntu ashaka ko abantu bose bamenya ko ari mwiza. Agomba ko bamushima, agomba ko bamubona, agomba ko bamwemera. Ariko umuntu yizigiye agaciro kiwe ntakenera kwama yerekana ko ari we uw'agaciro. Confidence ituje irakwegana. Ntukeneye kwama uvuga uti jewe ndi umuntu mwiza. Erekana n'imico yawe, abantu bazobibona. Ikindwi, kuba umuntu yitaho. Kwibuka ibintu bito bishobora kugira impact nini. Nk'akarorero, wari warambwiye ko uno munsi ufise interview, byagenze gute? Canke ejo wari urwaye, ubu umeze gute? Ni utuntu duto ariko umuntu aca yumva uyu muntu aranyitayeho, kandi abantu ntibibagira umuntu yabumvishije ko bafise agaciro. Icy'umunani, kuba ufise boundaries. Ibi ni ingenzi cyane. Ntukihemere ikintu cyose kugira ngo umuntu agukunde. Ntuvuge ego kuri byose kubera gutinya ko umuntu yokwanga. Umuntu akwiye kumenya ko ashobora kuvuga uti oya, ibi sindabyemera, ariko ukabivuga mu bwitonzi no mu cyubahiro. Iyo ufise boundaries werekana ko wiyubaha, kandi akenshi umuntu wiyubaha niwe abandi bubaha. Icya cyenda, kuba umuntu yama yitera imbere. Abantu barakunda kubona umuntu ariko arakura. Uyu munsi ushobora kuba utaragera kure, ariko ukaba ufise vision, ukiga, ukora cyane, ukosora amakosa yawe, ukagira n'imigambi. Iyo umuntu abonye ko uri umuntu udahagarara ahantu hamwe, biramukwegera kukuba hafi. Ntukwiye kuba perfect, ariko ukwiye kuba umuntu ariko atera imbere. Icya cumi, gukunda abandi utiziganya. Ikintu cya nyuma nicyo gikomeye. Niwifuza gukundwa, tangura nawe ukunde. Ntibisobanura kwemera ko abantu bagukoresha. Bisobanura kugira umutima utanga, respect, kindness, forgiveness, attention na support. Ariko ukabikora utiteze ko umuntu azoca kwishura urukundo rwawe, kuko rimwe na rimwe ushobora gutanga umutima wawe umuntu ntawusubize. Ibyo ntibisobanura ko urukundo rwawe rwari rubi, bisobanura gusa ko atari umuntu wawe. Duhereje kuraba ibintu 10 kubaha abandi, kumenya kumviriza, kugira umutima mwiza n'umunezero, kuba umuntu w'ukuri, kugira ijambo, utagira inyota yo kwishimikiza, kwitaho abandi, kugira boundaries, kwamutera imbere, gukunda abandi ubikuye ku mutima. Kandi ndashaka ko wibuka ikintu kimwe: ntukagerageze guhatira umuntu kugukunda, wigukorere wewe. Tera imbere, wubaha abantu, wubaha umutima wawe, kora ibintu bituma
uba umuntu mwiza, abantu bazogukunda abandi ntibagukunde, kandi ibyo nibisanzwe. Agaciro kawe ntigaterwa n'umubare w'abagukunda. Nimba ikiganiro cyagufashije, kanda subscribe kuri Kivora Media, ukande kuri notification y'akazogera kugira ngo ntuhombe ibindi biganiro. Kandi ndashaka kumenya icyiyumviro cyawe. Ni ikihe muri ibi bintu 10 wumva gituma umuntu agukunda cyane? Andika kimwe kugeza kuri 10 muri comment. Mwari kumwe na Venusta.